mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nitwa Sandrine Nizigiyimana. Uno musi mu kiganiro cacu dushaka tuyage ku bintu bitanu biranga umukenyezi w'ubwenge. Icambere, umukenyezi w'ubwenge arakora. Ntaguma areza amaboko arindiriye ko bamufasha, ntaguma areza amaboko arindiriye ko bamushirire ibintu mu biganza, ariko arasohora amaboko agakora kugira ashobore kwibeshaho nawe canke abesheho umuryango wiwe. Ico gituma batubwira ko turabafasha. Udakora rero ububaye umufashwa. Umuntu adakora baramufasha. Ariko umukenyezi w'ubwenge arakora. Umukenyezi w'ubwenge aba ari umufasha, kandi mu gufasha urumva ko utegerezwa gukora. Ufise ubwenge, ufise inguvu, utegerezwa kurondeza amaboko yawe. Ntuguma uzinze amaboko ngo urindiriye ibintu baguha biva hirya no hino. Oya, umukenyezi w'ubwenge ategerezwa gukora, amaboko yiwe akayakoresha ibintu bishobora kumubeshaho. Ikintu ca kabiri kiranga umukenyezi w'ubwenge, arubaha. Arubaha. Ijambo ry'Imana ritubwira ko umugabo ari umutwe w'urugo. Benshi baraharanira agateka k'abakenyezi, bavuga dushaka kungana n'abagabo. Ivyo duharanira nta kibazo. Muga duharanire ivyo tubona bishoboka. Duharanira ivyo tubona bishoboka nka twega abakenyezi. Umukenyezi aguma ari umukenyezi, umugabo aguma ari umugabo. Ivyo tubona turekrama nk'abakenyezi turashobora kubirekrama, turabifitiye uburenganzira. Mugabo ntiduvuge ngo dushaka kungana n'abagabo tuba abagabo. Ntibikunda, ntibishoboka. Ariko ivyo dushoboye nk'abakenyezi tubikore. Umukenyezi rero w'ubwenge ategerezwa kubaha. Urubaha umugabo. Umugabo n'umutwe w'urugo. Arubaha mbese abato abakuze. Tegerezwa kububaha. Ico ni kimwe mu biranga umukenyezi w'ubwenge. Kubaha abato abakuze. Umugenzi wawe iki tegerezwa kububaha. Ivyo biri mu bintu biranga umukenyezi w'ubwenge. Ikintu ca gatatu kiranga umukenyezi w'ubwenge, agira urutonde. Murabizi abakenyezi kenshi batubwira ko turi maboko igihumbi. Agira urutonde mu vyo akora. Uri umukenyezi w'ubwenge utegerezwa kumenya ko ibintu vyose ukora utegerezwa kubishiramo urutonde. Ntugira akajagari, donc utegerezwa kuba uri umuntu wariyivye na organize, ukamenya uyu mwanya nuwo gukora ibi, umwanya nuwo gukora ivyo mu rugo, nuwo gukora akazi, nuwo kuja kuramukanya, ntufate ibintu vyose ubicangacange. Ntugire isaha yo kuja kuraba umuntu, ntugire umunsi wo kuja kuraba umuntu ugategura iki ugasanga uracishe wari wagiteguye neza ari ikintu c'akamaro, ariko kubera ata rutonde washize mu bintu vyawe ugasanga n'ibintu vy'akamaro nturiko urabikora. Umukenyezi w'ubwenge rero ariyorganiza neza, akavuga ati nimba ari indwi ndayipanze uko, ku munsi wa mbere nzokora iki, ku munsi wa kabiri nzokora iki, ku munsi wa gatatu, bivanye n'ibintu bikuru ubona vyo kugirira akamaro. Rero bakenyezi b'ubwenge tube organize, dutondeshe ibintu vyacu neza, ama programme yacu neza, tuyatondeshe neza kugira nyene tugume turi abakenyezi b'ubwenge no mu bikorwa vyacu no muri organisation yacu biboneke ko turi abakenyezi b'ubwenge. Ikintu ca kane kiranga umukenyezi w'ubwenge, agira urukundo. Umukenyezi atagira urukundo ni ikibazo mu rugo, ni ikibazo aho akorera, ni ikibazo mu gihugu, ni ikibazo ahantu hose. Umukenyezi w'ubwenge ategerezwa kuba afise urukundo ku bato, ku bakuru, urukundo ku babanyi, nimba ari abo mukorana, abo mu nzu bawe, ababa mu nzu iwawe, utegereza kubona kubereka ko ufise urukundo. Kubera urukundo ni ikintu gikomeye cyane kandi gitegereza kuranga umukenyezi w'ubwenge. Ata rukundo ufise uri umuntu sinzigo iki ishari ryinshi iki, oya. Umukenyezi w'ubwenge ategereza kuba ari umuntu akundana. Murazi ko dutanga ubuzima, umva utanga ubuzima utegereza naho kuba uri ubuzima bwiza ku bandi bantu. Rero bakenyezi b'ubwenge tugira urukundo, ico ni ikintu gikomeye cyane kiranga umukenyezi w'ubwenge. Ikintu ca gatanu kiranga umukenyezi w'ubwenge, arasenga. Biragoye muri iki kinjana ca 21 kubaho uri umukenyezi utazi icari co gusenga. Gusenga ni kwiza. Hari ibibazo umuntu ahura navyo ukabona uti ahantu atari Imana gusa yo mwijuru nta wundi muntu yohankura. Ico gituma rero umukenyezi w'ubwenge ategereza kuba ari umuntu asenga.
udasenga hari ibibazo no kwa Rojanti vyo kujanayo ugaturubura, ariko uri umuntu aciye bugufi asenga Imana, hari ibintu uvuga Mana ndakweretse bino bintu je ntavyo shoboye, hari ibintu biza ugasanga umuganga ntabishoboye, umugabo ntabishoboye, abana ntibabishoboye, ikibano ntikibishoboye, mugo kavuga ndafise Imana, ugafukama. Amavi yacu bakenyezi tuyakoreshe cyane kubera hari ibibazo vyinshi vyishurwa biciye ku mavi. Nico gituma rero ndabatumirira abakenyezi b'ubwenge mumenye ko gusenga ari ikintu kiranga umukenyezi w'ubwenge. Murakoze abumvirije bino bintu bitanu biranga umukenyezi w'ubwenge, tubigendere bizodufasha ndetse turishirizeho kuba abakenyezi b'ubwenge cyane. Murakoze, Imana ibahezagire.